Bakunzi ba Peace International TV turabaramukije. Bakunzi ba Peace International TV turabaramukije cyane aho muherereye hose. Ni Ariel Nishimwe International TV. Turabakunda cyane muri ko twama tubibabwira. So rero no munsi twatewe iteka kandi namadababwira ko tuba twatewe iteka. Turonse umushitsi tuba twatewe iteka ridasanzwe. Turi kumwe n'umushitsi adasanzwe ariko ndanabibutsa kandi utaragira subscribe abikore agira na like hama na kino kiganiro cagisangiza n'abandi hama ndanabibutsa ivyo dusanzwe dukora si bivyonyene ushaka umphotographe ukamera kuri mariage canke kuri dot canke ikindi kintu cose araho ikaze turahari ku bwanyu. Rero ndashaka kwakira umutumire no munsi numukenyezi adasanzwe ndabibutsa ko turi mu kwa gatatu ni ukwezi kwahariwe nyene murabiza bigemeye abakenyezi. Rero nashaka ndamwakire yivuge uwariwe ndibaza muca mumubona. Karibu cane. Murakoze cyane jewe nitwa Mahekera ya Kankuyo abandi umurundi kazi. Yego murakoze. Abagana ubuze karateza runka uri umurundi kazi urumva ntucanze uri umurundi kazi nyene. Yego murubatse canke ndabibona nyene ko mwubatse mugambo numenga muracari jene gose murubatse murafise abana. Yego ndubatse mfise abana bane. Yego basha nukuri muzogira muri commentaire nubona hakiri jene cyane. Turatewe iteka ridasanzwe kubaronka kandi mwakoze cyane kutwitaba. Ndazi umunsi wa umukenyezi mwawuhimbaje neza byagenze neza gose. Umunsi mukuru w'umukenyezi twawuhimbaje neza cyane kuko watwibukije vyinshi bitwerekeye. Twarawunezererewemwo byagenze neza cyane gose. Yego nezererewemwo kuri no munsi turaza kuvugana ku munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi kw'isi yose. Ni kw'isi yose vraiment ko twese turayizi le 8 mars ni umunsi uba wahariwe umukenyezi. Ushaka uburi mu mwana muto we bubizi yuko ari umunsi w'abamama canke abakobwa. Rero twebwe twabatumye ko nyene kugira mutuganize kuri ivyo bintu n'abariko baradukurikirana. Twarumvise kuri thème ihari y'umwaka ya ivuga kuri égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Mbega umuntu yumvise ico kintu yumva iki? Kubera umuntu yumvise égalité menga no kungana twese umugore acabwiriza kuba umugabo canke biguma kurya nyene ahubwo hari ibindi bintu vyongerako nko ku mukenyezi. Karibu. Murakoze cyane. Ego uwo munsi twarawuhimbaje hanyuma iyo égalité pour un avenir durable mwari mumbajije ko ni uburinganire kubw'iterambere ry'urugo rishitse. Kuko iyo habaye uburinganire bica vyafecta bica bikora no kwiterambere ryo mu rugo. Ubwo buringanire rero ndagira ico ndabuvuze ko gatoyi. Uburinganire ni ukuringaniza ibintu biba bitangana, ibintu biba bidapima ibiro bimwe, bitafise uburebure bumwe, gushira ibintu ku rugezo rumwe. Ni ukuvuga rero ngo uburinganire bw'umugabo n'umugore. Ubwo buringanire bwaba bumeze gute rero? Nagira ntangure mbwire abagabo ubwo buringanire ntibubatera ubwoba. Ntibubatera ubwoba kuko ubwo buringanire ntibutuma wa mushinga ntahe ubushinga ntahe bwawe butose karabugabanuka bukuvako. Oya, ahubwo ubwo buringanire butuma wa mukenyezi wahora ubona umenga ari inyuma cane yawe umuzana mukicarana nk'uko twicaranye mu buryo bwo gutunganya urugo. Mu ndero y'abana, muri gestion des finances z'urugo, muri patrimoine y'urugo, ukamuzana muri mu gufata amadecision yerekeranye n'urugo, ukamuzana ukamenya ko ari umuntu akuze afise ubwenge mushobora kubisangira byose. Rero uwo munsi mukuru ni umunsi mukuru werekeye iterambere ry'umukenyezi, werekeye uburinganire bw'umukenyezi, werekeye uburenganzira bw'umukenyezi. Rero narashimye cyane ciboko c'uyu mwaka ku kuntu bibajije cyane bashimikiye cyane ku buringanire. Yego murakoze kudusigurira ariko ndashaka nyene ko mucagura gatoya ukuntu mushobora kubitubwira ko nyene
abantu barumva nyene ko ari uburinganire, hari ukuntu nyene baguma bumva umenga ni bashaka ko umugore angana n'umugabo, reka tuvuge mu mvugo yacu nyene y'urupfasoni, bashaka ko umukenyezi angana n'umushinga ntahe canke bashaka ko bigenda gute, kuko turazi ko hano turi Bujumbura na ruguru hari abakenyezi, hose hari abakenyezi. Hari umuntu aca yumva umenga azorataha amasaha ashakiye, atoza nyene aridegemvya, ubu nawe arumva neza ko ni wa muntu nyene afise uruhara mu rugo, fete umenga nta gateka yari afise mu rugo. Bega ku muntu avyumva uko naho ni gute, kurumva egalite nyene ubwo buringanire abantu bavyumva gutandukanye cyane, nivyo mwagerageje kubisigura. Ariko kwanza nagoma ndababaze kano kabazo kandi, umuntu yatanguje iro w'Imars, mwamutubwira mwabwira abantu batamuzi, kuko kera hari ukuntu ibintu byari bimeze, kugira ayizaniye iro w'Imars hari impamvu. Rero iyo muntu yoba ari inde? Murakoze. Uwo muntu yitwa numukenyezi, yitwa Clara Zetkin, yayitanguje mu 1977. Uwo munsi yawutanguje kubera hariho ihohoterwa ku mukenyezi, kurenganywa ku mukenyezi, agasuzuguro ku mukenyezi. Yarabona amabi akorerwa abakenyezi, ibintu bibabaje, ubuzima bubabaje abakenyezi bagenda babamwo, atakindi bazira uko bavutse gusa, bazira ko ari abakenyezi. Hanyuma ndamushimiye cyane, umuryango wiwe ubyumve, abamukomoka ko babyumve. Yakoze ikintu ciza cyane gose, tukiriko turamura ko none munsi nabo tuzovyara ejo, n'abuzukuruza bazokwamura ko. Rero yarakoze ikintu ciza cyane gose. Yego, turamushimiye nubwo atakiriho, ndumva ko hari kera cyane gose. Kandi hari ico yahinduye, tugerageje no kumva histoire y'igihugu cacu kera aho hambere. Baravuga yuko umukenyezi nyene yari umuntu w'inyuma, ntiyaje aho abantu babona, ngo nyene imbere y'intambara y'isi yose ya kabiri, nta mugore ngo yitoze cyangwa ngo aje gutora canke nyene ngo aje mu bintu kanaka. Rero turamushimiye kuko no musi turabona ko hari impinduka kandi nini cane, nini. Rero mva turamushimiye aho ari hose nubwo yamaze kwigira. Rero abantu ndazi bariko baradukurikirana, muraza gukuramo ibintu vyinshi kandi mukomeze mu vyumvirize. Twatumye ko umuntu ashobora kubidufashamwo cane gose, kandi nabonye ko ari umujeni mama nyene ameze neza, kandi asa neza, araberewe. Nawe murabibona, vraiment twenze honyene. Muze kugira muri commentaire mutubwire nyene, murabibona ko aberewe cane. Rero mwatubwiye ko iyo le 8 mars nyene umuntu yayitanguje, ni impamvu yayitanguje. Rero dufatiye ku gihugu cacu naco hariho teme bazanye y'umwaka. Ndibaza barabonye igitenge cari gihari, ivuga ngo la femme au centre du développement agricole et de la protection. Tugerageje kuraba umukenyezi w'umurundi kazi n'abantu nyene basanzwe barima, niwo muco wacu, yaba ino mu Burundi, ino i Bujumbura canke ruguru. Bega nabo bumvise iyo egalite, dufate nk'abantu ba ruguru, kuko urumva kenshi usanga bataja gukora mu buzi butumenyereye, mu nshinga amateka canke mu bindi bintu vyose, bigira mu mirima, bakigira nyene muri bwa buzi basanzwe bikorera. Mbega bumvise egalite nabo bagendera gute? Kuko urazi mu mushinga nawe bayigiriye, nimba afise ahaja arahaja canke akaba yagiye mbehaje nibo baragira abashinga ntahe nibo baja kuragira. Abakenyezi babo bakaja mu mirimo bakarima, hama bagatunganiriza abana bagafungura, baba bafise. Rero nabo kuri egalite, twavuze kuri egalite d'abord, kuri sujet y'isi yose nyene kiragendera ko uyu mwaka ku bakenyezi, nivyo tuko turavuga. Abashinga naye n'abasore no musi nimufuwe, no musi n'abakobwa n'abamama, kuko nukwezi kwacu, nukwezi kwacu. Kandi umuntu ataraha kado umusheri we canke
sa femme nyene umukenyezi wiwe ya vraiment murayamugire effort kuko akakado kararyohera abakenyezi kararyohera abamama uronse bikeya ifo ko musangira nyene kandi ukwezi ni kurahira ntuvuge ngo hari 8 mars gusa ngo vyaraheze oya wowe uriko uradukurikirana nzi kutabikoze haracari indi chance yo kubikora swati nari ninjiye mu bindi ariko ntaje reka tubandanye nako ndavuga kuri iyo development iyo noze iyo titre yacu ko narabonye igitenge abantu bari bambaye kandi abantu bari baberewe kabisa mbega abarundi kazi cyane tuvuga ko abarundi kazi kubera ni twebwe nyene ndushaka kuja hariya hanze abarundi kazi ubwo hari ikintu cahindutse iyo Louis Mars hari ikintu yahinduye nimba kera twara abantu baciriritse cyo kirundi ngira sico basi bakengeretse voilà cirangira n'umuntu ngira bakenye sinzi urumva umuntu akengeretse wahariya mu kigo nyene wasanga jeje ibyo guteka gusa kwamenya nashaka kuja hagaragara mbega nkuno munsi hariho mugerageje kuraba namwe muri abakenyezi nivyo mugerageje kuraba ari ikintu cyo carahindutse iyo Louis Mars ari ikintu yaje guhindura umukenyezi barafise ijambo mu gihugu canke mu isi yose nakoze tugerageje gusubira inyuma dusanga hano mu gihugu cacu turabire ku bavyeyi bacu turabire kuri ba sogokuru kuri ba sogokuruza bacu Mutara umukobwa wa menga narindira imyaka yiwe y'ukubaka azogende kubinyumire ajejwe ivyo bikorwa byo kurima byo kuvyara byo kurera abana nta kindi abazwa ariko uyu munsi mukuru umaze kubaho n'umurundi kazi yarashikiriwe akati kabundi hariho umunsi witirirwa umwigeme n'umukenyezi mbega bwa bundi muri societe sirokoni mbega bwa bundi ndashaka kumenyekana yuko mfise agaciro kandi ndi umukobwa kandi ndi umukenyezi rero bameze nk'abantu menga batanguye kubaho yego n'uwo mugabo yacinyije umugore wiwe yamucinyije yaravuga ati ba bantu rero baratanguye kuja habona baratanguye kubavuga nawe yaciye atangura kubona ati ibintu rero si bya bindi aba bantu rero ejo hazohava haba amategeko yandi abakingira rero turabona yuko reka nje no mubize jewe ndazi imiryango itari mike wasanga bafise abakobwa ukabona ko atamunezero muri aba kandi gitangaje muri mwebwe mwize murazi kugira umuntu avuka ari umuhungu ingene biba vyagenze mugira umuntu avuka ari umukobwa umwana avuka ari umukobwa ingene biba vyagenze mugabo amakosa akagaruka kuri wa mukenyezi bibaze naho abo bana bavutse ku bantu bize naho abana kubavuze ku bantu babaganga amakosa akagaruka kuri wa mukenyezi ndazi uburero nk'ubwo ugasanga inzo ngo nta munezero uri umenga nyene umenga urugo rurahonye rusa abakobwa gusa mbega ivyo bizotorana nde rero ugasanga ni ibintu bibabaje kandi twisanzuko nta numwe yahisemwo uko avuka ari umuhungu cyangwa ko avuka ari umukobwa nagira ahubwo ngire ko mbwira we wamwigeme nagenda ngo wikunde vraiment wikunde wumve wiha agaciro wumve unezerewe kubona wavutse uri umwigeme uri umuntu aremetse neza ni wirabe wo kwiraba usanga uremetse neza usa neza wa mukenyezi uremetse neza usa neza uri w'agaciro nashaka ndabwire ngo ivyo bintu byagiye bikurikira banyogokuruza bacu hari inyuma banyokuru bande nashaka ndabwire ngo wewe utandukane navyo kubera aho tugeze uno munsi umukenyezi naho ko aseruka akaja ahabona rero twavuze ngo icivugo cy'uyu mwaka ni iterambere mu burimyi yego icivugo cy'umwaka ku mukenyezi erega n'iryo terambere mu burimyi rikunda ari uko umukenyezi habaye uburinganire kuko umukenyezi azogenda rime nivyo ariko mbega niyimbura bya bintu yimbuye
bizokoreshwa nk'uko yabiteguye bica bigaruka kuri bwa buringanire mbega gestion des biens z'urugo mbega ingene ubutunzi bw'urugo bukoreshwa ingene ivyo mu rugo bikoreshwa arabifisemwo uruhara rukwiye arabifisemwo ijambo ko ivyo bindi bica bigaruka vyuko umushinga ntahe ashobora gutora ibintu akaja kudandaza kugira ngo ashobore kuronka amafaranga yo kugura ibindi ashaka atibutse yuko ejo azokenera imbuto atibutse yuko utwo tunashobora kutwikora abana bakazoja kw'ishuri rero bwa buringanire buca bugaruka ngaho mbega ego nagenda gutera intege ndakubwire ngo muri uyu mwaka kuri iki civugo genda ukore nagenda kubwira wa mukenyezi ngo ukorere urugo rwawe uvyuke kare ugende kurima mworore ukorere urugo rwawe n'umutima mwiza ubinezererewe kuko iterambere ry'urugo rwawe niko gateka kawe yego hanyuma kandi ibidukikije urabe n'ibidukikije nivyo bituma tugira amagara meza nivyo bituma turonka imvura nivyo bituma hari ingwara tutagwara nivyo bituma igihugu cacu gisa neza urabe mbega mu kurima uriko birima gute ujaniranya n'ibiti ukarandura ujaniranya n'ibiti ugatema nukuraba urabe ibidukikije ibikikuje ngaho mu mirima yawe ibidukikije ngaho uba ibidukikije ngaho uca navyo tuvyubahirize kandi turavye ko abakenyezi twebwe turi benshi mu gihugu ivyo bintu rero tuvyitavye bica bikunda kuko nitwe turi benshi nitwe twirirwa muri iyo mirima twirirwa muri ubwo buzi rero ivyo vyose tuvyumvirije tukavyitaba tukabigira ivyacu ibintu bica bigenda neza murakoze cyane bagaragaje kudusigurira rwose ufatiye ku mpande zose nyene kuri ico civugo co ku Burundi bwacu no kw'isi yose je nakuze mbona nyene abavyeyi baja mu mirima bakora kandi n'umukobwa yakiri muto babwiza kumwigisha gukora kuko twese tuba tuzi ko ugiye mu rugo bwiza kugenda uzi guteka urumva nico ca mbere kiba kiri mu mutwe kuko n'umwana aba yakuriye ahantu hameze neza avuga ati nawe je naja mu rugo ntazi guteka bizogenda gute nzokwama nizeye abo bakozi nyene kubera mu mutwe nivyo birimo je murambona nko hanze umugabo araheka umwana ico adakora no kumwosa ariko aramwoza akagira iki ariko twe nico twifata nka barya bafise uko mwumva dufise uko akaranga kacu k'Uburundi nyene kameze kandi turabarundi kazi turi n'abarundi biragoye ko twoca tumera nk'abazungu hari igihe nyene umuntu aca yumva umenga nawe ashaka ko umugabo abwirizwa gufata umwana akamuterura kubera abonye ko uwundi mugenzi we kuko n'umuntu agiye hanze abwirizwa kuca abaho uburyo buzima bwo hanze nubwo atuba ari umuzungukazi hari igihe rero noca mbona naka ari hanze sheri waguma amufasha byose barafashanya ariko kazi umugabo ari muri ariko arateka ariko arakoropa byose ariko arabikora nawe ari no ngaho murundi gaca yumva menga ati oya ntibishoboka ifoke nawe azarakora none ndazi ko hari abantu bameze uko nk'abantu mwabahanura iki kubera hari igihe nyine umuntu aba yumva umenga okay buje ndafise uburenganzira bwo gukora ico nshaka cose n'igihugu kirabinyemerera ndi umukenyezi mugabo ifoke nkora bigenda kuno ugasanga umukenyezi ntacuba mu mushinga nahe wiwe kubera iyo egalite nyene bavuze niyo mpamvu ngaruka kuri egalite cyane cyane kubera iryo jambo riraremereye kandi riranagutse umuntu arashaka kuritahura ukundi kuntu none kuri abo bantu bameze uko ko turazi ko bibaho apa yuko hari abakenyezi nyene bacinyizwa ariko hariho n'umukenyezi aca yumva ati bwabo nandi ndafise ijambo foke bigenda ukunda natanga amategeko murakoze abo bakenyezi bimeze gutyo erega ubwo buringanire navuze ngo ubwo buringanire wa mukenyezi ntibukugira umugabo uzokwigera uwo mugabo wa mushinga nawe ubwo buringanire ntibukugira umugore ntuzokwigera uwo mugore urugo umugabo yafashe ikibanza c'umugore umugore agafata ikibanza c'umugabo rumeze nk'urugo umuntu agenda acuramye ntirusubira gukunda ruca rubiha ntirusubira kugira akanovera ntirusubira kubigira insiguro ruca ruta sense kuko
nta muntu yogenda agendesha umutwe amaguru ari hejuru. Mu bintu byose ngaha ku isi birimwo urutonde. No mu bana hariho mukuru, uwa kabiri, uwa gatatu. No mu buzi butandukanye hariho umuyobozi n'abamukurikira. Yego. Rero mu bintu byose harimwo urutonde. No mu rugo hariho uwutangura n'ubuzi bwa kabiri. Yego. Ngibyo ntibisiguye ngo jewe rero kubera hariho uburinganire bwa jewe n'umushinga ntahe, ni ukuvuga ngo mfashe hall nshimfata ivyo umushinga ntahe yari gukora canke ukwiyumvira ko umushinga ntahe canke ntibisigura ngo mbaye uwo mushinga ntahe, oya, ahubwo aguma ari umushinga ntahe, hanyuma nanje akamfasha. Nanje ngoma ndi umukenyezi, erega ivyo byose reka mvuge urukundo. Mbega ivyo byose byarenze biza kubera iki? Byaje kubera urukundo. Abantu baratangura bakundana. Bakundana. Nabo bantu bagiye bubatse kera hariya hirya kundana. Kera tutarabaho. Nabo bantu kera hariya hirya kundana. Sera murabira ati kwa naka hariho umukobwa yarabona ko ari mwiza. Kandi akarabona ko umukobwa atari umunebwe. Yego. Akabona ko iwabo barimo bakimbura. Akavuga ati kwa naka hariho umukobwa yoza hano. Turetse ko ari umukobwa mwiza, ni wabo bafise indero, n'abantu b'ubuntu. Iwabo barakora, n'umukobwa akora, yirigora rima ntaruhuka. Bijya byose nagenda kubwira wa mukobwa uno munsi, oya, kubusa neza byonyene ntibitumye wo kuba ku rugo neza. Kuko uko gusa neza kwawe ntikukenerwa umwanya wose. Harakenerwa, hari umwanya hakenerwa ayo maboko yawe, hari umwanya hakenerwa umukenyezi w'umukozi. Kujya wabivuze ashaka kugira isuku mu nzu, ashobora gukora atamukozi ahari canke umukozi ahari, nibisigura ngo umukenyezi ngo acabikimuga arahaguruka agakora. Yego. Rero ubwo bwiza bwawe ntibukenerwa umwanya wose. Hari gihe kandi hakenerwa umukenyezi, ubwo bwiza bwawe babubonenwa n'urupfasoni. Yego. Umwigeme yakuranye indero, yakuranye ubuntu. Rero ubwo bukenyezi bwawe bufise uburyo bwinshi umuntu, ubwiza bw'ubukenyezi bwawe umuntu aburabiramwo. Wamwigemewe urabigwa mu bintu byinshi. Ube umwigeme akerebutse, ufata umubiri wawe neza, ube umupfasoni. Hama kandi ukore, ntube umunebwe, ukore. Nagenda kuvuga ko umusore w'uno munsi na wene ararindiriye ico uzoza umuzaniye. Oya, usubwo bwiza. Nihagera ku meza aravuga ati ku meza hameze gute ko mbona hariho umukenyezi. Nihagera ivy'urupfaso n'ivyo kugira indero, rero nashaka ndakubwire ngo ubwiza bwawe burimwo vyinshi cyane. Ubwiza bwawe burimwo vyinshi. Niyo bashaka turabona abantu bubaka bikanka kubera ivyo byose byabuze, kubera ivyo byose atabihari. Rero ko ndivuga ngo urukundo, ivyo byose byahereye ku rukundo, urukundo rwatosekaye. Ivyo byose vya droit de la femme ni kubera urukundo. None ko abantu ubundi twubaka, tuja kubaka ingo kubera twakunze kandi kubera twakunzwe. Mugabo rero uko kuntu urukundo rugenda rugabanuka, nico gituma haca haza n'ibintu byo kumva umuntu yumva afashwe nabi, akengerewe, atakunzwe, akumva nyene ntibimumereye neza, ingorane zikafashanya. Wa mushinga ntahe, wewe urabona yuko nta mukozi ahari hanze, nta mukozi mu bihugu byo hanze, nta mukozi bakoresha mu bihugu by'Uburaya, nta mukozi bakoresha mu bihugu rero umufashe kubera wumva umukunzi, kubera wumva umufitiye impuhwe. Apana kubera ari itegeko. Mufashe kubera umubabaye. Ibintu byose iyo bibaye mu itegeko bica bibiha. Yego. Bica bibiha. Hanyuma nawe wa mukenyezi, kubona ariko aragufasha ubimwubahire nawe. Ntibice bituma wumva wamubwira uko ushaka, kutagize bijya, oya. Ahubwo ubimwubahire kurusha, ubimwubahire cyane, nawe bizoca bituma
abandanya kubikora yumva bimworoheye. Yego. Kuba ariko aragufasha ntibice bituma uduza igitugu, ntibice bituma uta urupfasoni ngo mumwubashe kugira ngo mu rugo bibandanye kugenda neza. Yego. Murakoze cyane gose. Nuweje gukora cyane cyane kubigeme n'abamama abakenyezi bamaze gutega iryo teka ryo kuja mu ngo. Turabashimiye cyane ko mutubwira neza ibintu kandi nanje biko biramfasha ko nanje ndibo ndumwigeme. Rero nibaza ko nobabaza kino kibazo kindi, bega nk'umukenyezi ari mu rugo uno munsi usanga akubagurwa n'umushinga nawe wiwe Imana yamuhaye kubw'ibintu kanaka bataba bahurije ko hama umugabo akumva ari kumuha amakofi, kandi urumva hari ukuntu indero y'ikirundi imeze. Twebwe imico yacu sico kimwe niyo mu Rwanda canke yo hanze. Nyene hari ukuntu twakuze twumva naje iryo jambo ndaryumva ngo nimba bavuga gute nyene byo kugira nyene urumva uri mu rugo nta byo gusohoka wamaze kwinjira niko zubakwa voile iryo jambo urumva naho kwitwa niko zubakwa bashaka amakofi jero n'umurango niko zubakwa, kandi urumva ushaka uje kwibwira mama aho ati sha twese nuko twakuze nuko twubatse ntibishaka kuba bimeze neza iminsi yose, bisaba ko wihangana. Numva umukenyezi ari ukuntu mwagerageje kumusobanura n'umuntu mu bisana adasanzwe atanga ubuzima kuko twese ni bama bacu batuvyaye niho twaciye nubwo Imana ariyo irema. Rero gasanga aguma yihangana kubitwa amakofi yihangana je ngasanga nta narasi ahabwa canke nta gaciro ahabwa, bakamubwira ko ari mubi. Hari ikintu yatubwiye uyu muvyeyi ngo mwigeme canke umukenyezi zurikunda uremetse neza, hari igihe usanga umuntu yiyanka vuga ati je n'ubundi ntaco ndi nyene mubi. Rero amaze kubona umugabo we amaze no kuzana uyundi mukenyezi canke umugore wiwe canke akabaja mu bandi bagabo aho hanze mu bagore bandi bagore kacabona umenga ntacakiri, urumva n'umuntu asanzwe. None nk'uyo muntu nawe ibyo ari muri ivyo bibazo umenga arasugurwa mu rugo, ugasanga umugabo ntakimuha agaciro kuko kera urumva iyo umuntu aja kukurondera urabona nyene ko agukunda, mugabo ngo mushitse mu rugo ngo hari igihe bihinduka. Urumva je sindajayo niko ndavyumva, hari igihe bihinduka kubera ubuzima. Urumva mama mugiye ahantu hamwe nyene urakora ukagira iki byose by'urugo biba vyivanze. None bimaze guhinduka ukasanga rwa rukundo nyene umenga ruravuyeho. None nk'umuntu ari muri ivyo bibazo aguma kubitwa canke agakubagurwa nta gaciro ahabwa n'umushinga nawe wiwe, kandi ugasanga nta n'uburyo bwinshi bifite canke barabufise kuko biraba hose. Ntibiba kubera ngo umuntu akenye canke ngo atunze cane. None umuntu mwamutubwirira gute hama mugire nico mubwiye abo bashinga nawe bakora ivyo bintu? Murakoze. Mbere ko nico bica kibazo ngaruke ku buringanire, kuko nimba uwo mugore akubagurwa gutyo akubitwa agirirwa nabi nuko umushinga ntahe yibagira uwo afise mu nzu. Wa mushinga ntahewe uwo mukenyezi ufise mu nzu n'umuntu mwubatse akwije imyaka, wamubonye afise imyaka 20, kuko uno munsi amateka avuga yuko ku myaka 20 umusore n'umwigeme bashobora kuba ku rugo, umwe agacika umukenyezi uwundi umushinga ntahe. Nagenda kubwire rero ngo uwo muntu igihe mwasinya nta bintu nk'ivyo uri kuragira vyarimwo. Nagenda nawe ndakwibutse wa mukenyezi uri kuraba muri ivyo bintu ngo menya agateka kawe, soka muri ivyo bintu ureka gutinya. Hariho abakenyezi batinya kuvuga ingorane zabo, nk'uko nyene wavuze ngo bakamubwira ngo niko zubakwa tiba mama babo banyu byagenze uko banyabakuru byagenze uko. Oya ubu siko bikimeze mu myaka tugezemwo, siko bikimeze. Oya agateka k'umukenyezi uno munsi gatezwa kubahirizwa. Hariho amategeko yubahiriza agateka k'umukenyezi. Ndashaka ndakubwire wa mukenyezi uri kurahohoterwa, uri kurafatwa nabi, sohoka ubivuge. Reka gutinya ngo yocangirira nabi. Turatwara abakenyezi bamererwa nabi cane, bakicwa bakagirirwa nabi cane, mugabo sohoka
sohoka uvuge, reka gutinya, sohoka uvuge, vuga ibibazo vyawe, hanyuma uwo mushinga ntawe wawe nawe azohindura kuko ari amategeko azomufata. Iyo turiko turasinya muri leta civile harimo ibintu byo gufata neza amatungo y'urugo, nambona ari karasesagura kumbura ikora kubitwa kubera wanse kwagurisha rya tongo, uri kubitwa kubera wanse kwagurisha ibyo mwimbuye, uri kubitwa kubera uri kuravuga yuko amafaranga yose ari karayasesagura. Mvumenga nta burenganzira afise, nta jambo afise. Bigaruka rero kuri bwa buringanire, bwa buringanire. Navuze ngo uburinganire muri gestion des biens z'urugo, uburinganire muri gestion des finances z'urugo. Ivyo bintu biri mu rugo, nashaka ndakwibutse wa mushinga ntahe, uwo mugore mubifise ku burenganzira bumwe. Ivyo bintu byose biri mu rugo mubifise ko uburenganzira bumwe. Reka ngire ko mvuga, ukazibona umushinga ntahe karatembera mu itongo, ngo itongo ryanje ngo ryagize kunuko, ngo inka zanje mu gisagara, ngo imodoka yanje, ngo inzu yanje, n'abana ngo imodoka ya papa. Hariho ibintu rero biguma bikwega vya bindi vya hari inyuma, biguma bikwega vya bindi vya hari inyuma. Wowe uzotaha uzi ko mu rugo ari iwawe, muguze mbango ngo sinanse ko hitwa ngo kwanaka, nukuri arakubahwa igihe cose. Mugabo uwo muntu nawe wazanye ukunda, waramubashe, umurutisha abantu bose, uravyerekana ku mugaragaro, canke uragenda muri leta civile urabivuga, murasinya. Uno munsi siho woca ugaruka kumufata nabi, uri kuribagira, nashaka ngire ko navuga yuko cane burya mufata nabi, uri kuribagira, bafatwa nabi bagakubitwa, uri kubera abagabo bagize ingeso y'ukuja mu bagore. Yagize ingeso y'ukuja mu bagore, araje muhira, wasanze muhira si wa wundi bavanye, batwengana gusa, ari sherishusha umwanya wose, nta mwana agwara, nta bitagenda neza bavuga. Ni ibintu vyiza gusa, akumva vrema iki kintu usanze mu nzu, yanterefonye ngo umwana aragwaye, yanterefonye ngo amata, yanterefonye ngo za mpene ngo zonye kwa naka, ngo none ngo nukuri. Iyo ngeso yuko ariho abashinga ntawe usanga bajya tubita abasuma. Abo bantu uja gusesagura ko n'abasuma. Igituma kwereka ko ari abasuma ba mushinga ntahewe. Umunsi umwe uzomubwire uwo mukobwa canke uwo mugore, umubwire uti burya rero amafaranga yamperanye. Jewe ndagusavye uzomubwire ico kintu uti amafaranga yamperanye. Nimwe wahora umuha abone utakibimuha. Muzoba muhejeje. Kuko ajejwe kurya ivyo bintu vyawe ufise. Ni umusuma. Tubita abasuma. Rero reka kwibwubona, ico kintu cagufutsa amaso kikwankisha umugore wazanye ukunda ni giki? Ivyatumye utamukunda ni mu biyage, ivyatumye urukundo rugabanuka ni mu biyage, ivyo utashimye ni mu biyage. Umubwira uti burya jewe ikindi kiniki kirambabaje. Hanyuma nawe wa mukenyezi, nukuri nawe ni wisuzumura buti mbega ibintu vyo bituma umugore wanje agira inyifato ni biki? Mugabo kandi hariho abagabo tusubire inyuma kubera vya bindi nyene vya hari inyuma, bayumva ati jewe ndi umugabo mu rugo iwanje, nta mukenyezi aza kumbaza ngo ivyo ugira ni biki, kubera iki, ntaco mbazwa mu rugo iwanje, kora ibintu uko ndavyumva. Ndashaka ndakubwire ngo oya, urakibazwa kuko uyu muntu ufise, ndakwibutsa yuko umwubatse biciye mu mategeko, wa mukenyezi uri mu rugo bidaciye mu mategeko. Ndashaka ndakubwire ngo nyaragasa mwiyandikishe mu komine, nyaragasa mwandikwe kugira ngo wubake biciye mu mategeko. Ayo mategeko aragukingira mu ngorane zose ushobora kubamo. Ariko kandi agende ngaruke ndakubwire wa mukenyezi uri kuraba muri ivyo bintu, uri kurakubagurwa, reka gutinya, sohoka uvuge. Hariho amashira hamwe abiraba, sohoka uvuge uti jewe ndageramiwe, ndamerewe nabi, nagenda kubahure ngo sohoka uvuge. Hariho abakenyezi baca bavuga ati nuko nyene kujya mwabivuze ngo niko zubakwa, ngo jewe simbona aho nohera, ivyanje kandi vyomenyekana, ubu uraboretswe igufa, ejo bazogusanga uri muri babandi bahahamutse, babandi basigaye bagwaye mu mutwe kubera ingorane wazigumijemo. Ivyo byose bitera ingwara. Ariko no kugira inama yuko
sohoka uvuge niwavuga bizohinduka hama kandi ikindi naco uyu munsi jewe umunsi wa 8 mars umunsi wahariwe agateka kw'abakenyezi nawe ndabiyumvira ko cane ndavuga nti uyu munsi umuntu akija mu mirimo amasaha 8 ku masaha 8 ucumenga n'ubundi uwo munsi nturakagira agateka nawe hamwe uyu munsi wowe umunsi wikonji kubw'umukenyezi igihugu kiyumvira ku mukenyezi cari mu gihugu isi kiyumvira ku mukenyezi n'umwigeme ico bari mu gihugu numva ari ikintu cokora kuko hari gihe abagabo bavuga ngo twagiye ku kazi ngo n'umunsi ngwereka ngo amasaha ngo najya ngo inyuma y'akazi ngo urumva ukumva nyene umenga nyene harimo akantu kuko umenga n'ubundi ntibishemeye ariko uko byatanguye siko bimeze kandi haraho biriko biraja turizera yuko ejo umukenyezi agateka kiwe kazoba kubahirijwe kandi tuzobandanya kuvuga tuzobandanya gukora gushika ivyo bintu bikunze murakoze umukenyezi ariko araba muri ivyo bihe ndibaza yumvise impanuro yumvise ndazi ko biba bigoye hari igihe bumva nyene umenga niho uba wisarishije abantu baravuga ucumenga urivuze hari abacavuga ati arazi ivyo twese tubayemo reka ashari muto n'abaravuga urumva ivyo vyose umuntu aravyumvira hakumva umenga biragoye ko aja kubivuga hanze ego rero ndabashimiye cyane ndabashimiye hama kandi kabazo gasa nk'ivyo nyene nivyo tuko turavuga ko nyene mbega natango ndabibabaza ku ntango iyo 8 mars hari ikintu yajihindura mbega ibya kahise ibyo twumva muri kahise byavugwa uko umukenyezi yafatwa kuko hari ikintu numvise ko avant la deuxième guerre mondiale umukenyezi yafatwa ukuntu ava yuko haba intambara y'isi yose ya kabiri nyene yarakubagwa cyane nta gaciro ni ku isi yose kandi ariko ngo bangumaze kuba ngo iyo ntambara nyene baragiye abagabo bose baragiye ku rugamba hama abakenyezi basigara mu rugo basigaye mu rugo bagasigara barakora ibintu byose batunganya urumva baca biba ko nyene kuko nta wundi muntu ahari yabwiriza kuba muri byose kuba kuri kote y'umugabo n'umukenyezi byose akabibamwo rero abagabo bagarutse baca basanga ngo vyarahindutse bavuga ati bwaba mwarabishoboye urumva naho nyene baciye buguruka amaso kuko bavuga yuko umukenyezi ari we hari inyuma nta kindi kintu yemerewe hari ijambo numvise ngo bakoresha ngo sois belle et tais-toi iryo jambo numva ni jambo rimeze ukuntu urumva nta jambo dufise wewe mwiza gusama nimba uteke nimba uvyara uvyare wibaruke hama nta jambo ufise ariko uno munsi turabona ko mu bintu kanaka ibintu nyene amashirahamwe kanaka hari aho usanga umukenyezi ari waritwara canke mu mashinga amateka canke ahandi hantu hose nukuri ndabona ko vyagenze neza biriko biraza kandi mwakoze kuduhandurira hari abantu nyene ngaho usanga barushe kandi burya ari akantu babaza gatoya burya umugabo arashobora kubita umukenyezi wiwe kandi amukunda mukitugereho gato cane amukunda vraiment ko basi kugira ngo umukenyezi nawe yumva akantu basi ko umugabo we akimukunda canke atakimukunda mukatugireho gato abamukunda cane abamukunda gusa akaduzi ko nyine akamukubita abantu ntibakayajisa co kimwe kwishavu ego abantu iyo bashavuye hari cabaye ntibameheza hariho abanuma hariho abandi bivanye n'ingene umuntu yakuze ameze rero kumukubita nibisigura ngo aramwanka oya hariho n'ababakubita bukeye bakavuga ati nukuri sinzosubira hariho n'abandi babakubita kubera baborewe ego hariho n'abandi babakubita kubera babonye yarubuyura mutwe mu nyuma akicuza ati ibintu narengize nibiki hariho n'abandi rero babakubita kubera abantu basanzwe bari violent ariko bameze ariko kumukubita nibisigura ngo arakwanze oya urumva nkaho uciye umubwira ngo aje kumwitwarira canke abwira abantu zeya abajejwe aca yumva umenga biragoye kwitwarira ugukunda sinavuze ngo aje kumwitwarira ukundi navuze ngo wa mukenyezi raba uko bimeze kugira ngo ejo
ntituze twumve ngo wapfuye ejo ntituze twumve kuri mu bitaro kubera inkoni ejo ntituze twumve ngo ibara ryaguye ni wegere egera umuryango ububwire burya hariho abantu batinya ko personalite yabitosekara uko bameze babona bati turya muntu twari tumuzi ko ari umuntu ibintu byose bipanze bigororotse bwa bundi bwa ibyo abagabo baragitinya gose ko amakosa yabo yomenyekana rero wa mukenyezi raba umuntu uwo mugabo wawe yubaha raba wa wundi yabavugira ijambo canke raba umuntu w'umugenzi wiwe bikanka kuri uwo muntu w'umugenzi wiwe duga ingazi ntunume rende ko ndakubwira ngo ntunume nimba ubona yuko ibintu bimeze nabi cyane ntunume ubona itunga ry'urugo ririko rirasesagurwa ntunume kuko ejo ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu ejo umugabo azogaruka agororotse atunganye mugabo ataca gisigaranye kandi byose byagiye ubibona rero naho navuze nti ntunume bikore mu bwenge mugabo ntunume umugabo amenye yuko ibyo ari karakora uri kurabibona kandi uri kurabimenyesha yego murakoze nari ndiko ndababaza kuri ico ni le 8 mars kuva imaze gushirwaho eske byarahindutse mukenyezi ego hari ibyo tubonesha amaso yacu hari biriko birahinduka mbega ku mukenyezi we ntihari abantu kuko mpambona nka le 8 mars hari abantu baca bimenga numunsi wabo nyene wo gusohoka baramuretse menga ni impene bazituye kugiziriko menga foko ngenda saa moya ntahe saa yine z'ijoro ugasanga umuntu ari mu muziki mbega birashoboka ko n'urya munsi umukenyezi akomeza gukora ibintu vyiwe neza nkuko vyategereza kuko umenga duhawe liberté totale kuri urya munsi menga abana barimenya umugabo n'umunsi nawe narabizi ko ari umunsi wacu uko ari abantu bamwe bavuga ati nasi le 8 mars ni le 8 mars le 8 mars arabizi vraiment nawe nagiye gutembera mbega ntihari abakenyezi baciye bijajara ati turafise umunsi wacu natwe foke tugenda cyane tukigira neza tukisi umunsi wacu natwe cyangwa ugasanga arabizi umushinga ntahe aha agateka umukenyezi kuri uwo munsi wonyene ugasanga iyindi minsi yose n'amakofi canke iki canke nta gitenge yigera aronka canke nta gakado kanakahora aronka ukacume ngo uwo munsi honyene niho yoyo bikora reka niba nicure ku cambere mwavuze muti mbega uyu munsi hari ico wakoze ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme uragikoze cyane gose deja hamaze kubaho umunsi au niveau international kwisi yose witirirwa naho bavuga bati no munsi n'umunsi w'igiti uravuga ati igiti uraciyumvira ko uwo munsi uriyumvira ku giti rero tureke rero ubunya bavuga bati n'umunsi witirirwa agateka ku mukenyezi warahinduye ikintu kinini cyane kuko byaratumye haba amashirahamwe menshi aba financé par l'Union européenne aba financé par haruguruwe ubuzi bwinshi byaratumye umukenyezi yumva yuko ereka bwa bundi ereka hari ico noshobora kandi ndashoboye hari icivugo mu mwaka wahera ngo urashoboye mukenyezi umurundi kazi urashoboye umukenyezi w'umurundi kazi akumva ko umukenyezi w'umurundi kazi akumva ko ashoboye umukenyezi au niveau international akavuga ati kabundi rero mfise agaciro rero erega hari ico nokora coshika ku kintu hari ukuntu umukenyezi yaciye atangura kwisokorokamwo araja hanze mu vyumviro araja hanze mu vyakora araja hanze mu kuntu muri societe ibintu byarahindutse cyane gose atangura kubona yuko kumbe nawe yoba productive atari mu buryo bwo kwibaruka gusa no mwiterambere yoshika ku kintu bica bitangura abakenzi bacha batangura kuja mu ma poste yari occupé par abagabo gusa batangura kuja mu bibanza byo mu buzi byarimwe abagabo gusa umukenyezi atangura avuga ati no fata akadeni no dandaza atangura kubaho ama association hereza amadeni abakenyezi kugira ngo umukenyezi atangura avuga ati babwirana bati birakunda dukora akantu dutera imbere umukenyezi ko ateye imbere niko n'urugo rwiwe wari kuratera imbere reka ngaho nce mbwira umushinga nahe ngo tera intege uwo mukenyezi kuko arashoboye mukenyezi urashoboye umushinga ntahe rero mutera intege wa mushinga ntahe n'umutera intege kuko arashoboye mutera intege mu migambi yakubwiye mutera intege mu kuntu yumva urugo ari gogenda
mutera intege mu kuntu yumva ibintu yobikora, mutera intege. Hari igihe sinzi ko nkora mumva abagabo bavuga ngo abagore ngo ni by'abagore ni by'abagore ngo abagore nta bwenge. Twara tuvyumva twe nk'abagore ngo nta bwenge. Umushinga naye uribesha cyane. Uvuze ngo abagore nta bwenge, umukenyezi w'imyaka 20 yubaka n'umushinga nawe w'imyaka 50 uri kuravuga ngo nta bwenge. Urugo rukagenda neza, urugo rukagenda neza. Turabanyabwenge n'abascientifique barabivuga. Turabanyabwenge, ivyo ntitubigiye nko mugabo turabanyabwenge. Reka muha agaciro ubwenge bwacu. Hanyuma rero kandi imbere yuko nishura rya wambajije kangaruke kuri egalite. Wa mushinga naye uyo muntu muri kumwe n'umuntu afise ubwenge bukwiye, yaje kugira ngo agufashe. Yaje kubera gukunda. Icambere yaje kubera gukunda. Yaje ngo mubane kubera gukunda, ntiyaje ngo mubane kugira vyare. Birababaje ingene tubona ingo kubera heze imyaka 3, 4, 5 ata mwana, ukabona umenga urukundo rwasubwa ameze nk'igiti kiriko kiruma. Ariko cagiye wamubwira ko umukunda, nta bintu vy'abana mwigeze mushiramo, nta n'abana basanze afise. Wamukunze uko nyene ari. Ariko hari ibintu byadutse mu nyuma. Je muramvuga nti je nabonye muri Etat Civil nta bintu by'abanyadusinya ngo zovyara abana. Yego. None kwatabana muraronka. Uwo mukenyezi abifise mu ruhe ruhara. Reka ngaruka kuri ka gateka rero twari twaratswe. Urugo rutagira umwana, bose batunga intoki umukenyezi. Yego. Umukenyezi kucya twarumva ingene mu myaka yahera, abakenyezi badafise abana b'ingumba bafatwa n'imiryango wabo n'abagabo ngo bazanye umuntu aza kunya umuryango. Ariko nagenda kubwira no munsi yo waciye mu ishuri, wibuke yuko hatavyara umukenyezi gusa, kugira umukenyezi wera ufise mu ruhara. None ko bariko barakubwira amajambo yumviriza kuri kurinjira mu nzu wumva hakubihira, mwaragiye kwa muganga, mbega wosanga ikibazo kiri wawe bizogenda gute? Hama kana ho usanga ikibazo kiri ku mukenyezi ni nkuko umuntu avukana ubumuga. Ariko vraiment hari ibintu bibabaje, umuntu wari warakunze kwa kundi wamukunda, uno munsi ngo ni kubera atabana muronse ugacuminga ntiwigeze umukunda. Ico kintu kirababaza umutima cyane, kirabaza umutima cyane. Rero nagenda kubwire ngo ibyo byose wamushinga ntahewe ubirabe ntagire ikintu gituma urugo rwawe rutaryoha ngo rubemwe amahoro n'umunezero. Reka rero nishure kuri ca kibazo bambaza. Umunsi wari w'Mars ntusigura yuko umukenyezi aca yifata uko ashaka. Oya, uwo mukenyezi yifata uko ashaka, cangaruka kuri kwa guhohote, cangaruka kuri kwa kutamenyaga uburenganzira bwiwe. Ameze nk'umuntu yikanguye. Arikanguye ati Rowiti irabaho. Tariki 8 z'ukwa 3 zirabaho. Zitirirwa jewe. N'amagorwa nabayemwo, n'amagorwa ndimwo. Ndashaka kubwira rero ko bimenye Mars izocica ubuzima bwawe bwa misi yose. Birashoboka ko Mars izocica ubuzima bwawe, umenya agaciro kawe, umenya uburenganzira bwawe, umenya uburenganzira igihugu kiguha, uburenganzira ufise kubera uko wavutse, kubera uri umuntu, kubera uri umwigeme, kubera uri umupfasoni. Ndagenda kubwira rero ngo citwaremwo neza. Mars umenye yuko ego ugende unezegwe, muga kandi wibuke yuko impene watwaye nturazitura, nturasoroma, nturavoma, nturasenya. Uke ko bukeye hariho imirimo, abana batoja ku ishuri. Ba umukenyezi bakarero mu rugo rwawe, ntagire ikintu kimwe cononekara mu rugo rwawe ngo ni kubera ngo iki canke iki. Wavuze ku mushinga ntahe ataguriye agatenga umukenyezi wiwe. Nagenda kubwire ngo uku kwezi mushinga ntahe n'ukwacu kwitiriwe abakenyezi. Abakenyezi rero batararonka utuganuke tw'abashinga ntababo, mubandanye kwihangana kandi mukomeze kubarindira nuko kwezi kose. Burya baracariko bariyegeranya kugira ngo barabe ingene vyogenda. Mukanagenda kubwire ngo n'umunsi ukwere urafise ukwezi kose muri iyi minsi sigaye, urafise iminsi y'ukwereka umukenyezi wawe yuko wamwiyumviriyeko, umubwira agaciro afise mu rugo rwawe, umubwire ingene akubereye umupfasoni mwiza, umubwire ingene akubereye
mama w'abana mwiza umubwire ingene akubereye umukenyezi mwiza umubwire yuko ukuntu ubona kuvura umusore gushika uno munsi bimeze umubwire mu ncamake ingene yakubereye umugisha mu rugo rwawe kuko murabizi turabizi ingene bimeze hari ukuntu nyene mumeze hari ukuntu natwe nyene tumeze mugabo nyene murazi ikibanza dufise yego twebwe tumeze nk'amakolone amakolone mu nzu ntuyabona muga ntiyafashe inzu ntuyabona mugabo ntiyafashe inzu murabizi neza ikibanza dufise ego tuba dufise ikibanza kitaboneka cyane cyo gose ko nta nzu zitwitirirwa ngo ujya ngo kwa naka ngo ujya ngo ni naka ngo oya nta bintu bikomakomeye kumbure bitwitirirwa byose ni nka ensemble nini nka sous ensemble nivyo dukora biri muri uyo muzingi mutoyi uri mu muzingi munini umuzingi munini ni wewe mushinga ntahe dukora ibintu biri mu muzingi mutoyi mugabo binini cyane mugabo biri mu muzingi mutoyi biri jinyegeje mu muzingi munini uwo muzingi munini ugaca kwitirirwa mugabo umenye ko ibyo byose uri kuritirirwa umenye ko turimo umenye ko turimo rero ukubera umunsi mwiza yuko uhamagara umukenyezi wawe nukuri umunezereze umurondere nkuko yabivuze raba kanakunda raba igitenge ko ari umunsi mukuru w'abakenyezi raba ikindi kintu yoba akunda nukuri turakunda utuganuke niko abakenyezi tumeze turakunda utuganuke hanyuma kandi wongera umubwire amajambo meza iyo tuyumvise turamererwa neza tukaryoherwa wongera umubwire nk'umupfasoni wawe nk'umukenyezi wawe uraba ingene urugo rwawe ruzoba urugo ruryoshe ruhiriwe murakoze cyane kuri izo mpanuro two turarangiza turi ku musozo ndibaza uwo mukenyezi uriko uradukurikirana mwigeme umusore kuko yaba umusore canke umwigeme twese niyo tuja wumvirize kino kintu hamuce wumviriza ushira imbere wa muntu ushaka umve ko uzomufata uko ariko arabitubwira kuko hari igihe usanga mu rugo nyene vyanse kubera nta kiyago gihari canke batumva yuko umuntu akwiriye kado kandi n'abashinga nayo barakunda amakado barayakunda ariko nuko ari ukwezi kwacu kandi tukavuga ku bakenyezi nta kindi kintu tuko turavuga kuri uno munsi murakoze cyane ariko tuko turarangiza mwatubwiye ko mwagerageje kwihanganisha abakenyezi bataragira icyo baronka gushika kuri uno munsi bakomeze kwihangana ariko kandi hano n'igihe bibura burundu ariko ukabona ko umuntu yari yagerageje kubera byose ni mu kiyago hari igihe mwicara mukayaga nk'abavyeyi nyene b'urugo mukavugana kubitagenda neza n'ibigenda neza byose rero nivyanashika ukabona ntibishobotse navyo nyene akomeze kumukunda siko none akomeze kumukunda nyene byashitse ntaronka aho gakado canke niba bamusohokanye ariko bakaba bayaga bigenda neza ko uburyo birashobora kuba bitabimukundiye uwo mushinga nahe wawe erega ako kaganuke nyene ataronse nukuraba mbega yahora karonka mbega bamushinga nawe yaretse kukaronka kubera vyashitse aramuga aravuga ati jewe umushinga ntaye wanje ntacanjanye canke ni bwa buzima bwa misi bwuko utamwiyumvira ngo wiyumvire yuko hari akantu yokenera hari abashinga ntaye bameze gutyo hari abashinga ntaye bameze gutyo aba yumva nyene none mu rugo murabona ko basanzwe bajejwe ibintu bikomakomeye basanzwe bajejwe ibintu binini n'abantu bakorana n'ibintu binini twebwe turi abantu barabuta utuntu duto ariko rero nagenda kubwire reka ndabahe akarorero gatoyi ikintu cigeze kuba numukenyezi yari afise isabukuru ry'amavuka hanyuma nyene ababara ngo umugabo ngo umushinga ntawe yiwe ngo ntiyabibayemwo neza ntiyabihaye agaciro nigenda kubiye ko byari ibintu bikomeye cyane byari ibintu bikomeye cyane byarigire ibintu bibi cyane kubera iki ibyo dukunda n'ibyo mukunda si bimwe uko tumeze nuko mumeze si bimwe utwo tuntu duto kubera turaduha agaciro unda n'ibyo mukunda si bimwe utwo tuntu duto kubera iki namba wa mukenyezi utakaronse wahora uronka wihangana namba utahora uronka mubwira uti nubu nukuri nubu wa mushinga ntaye namba atahora aronka nukuri raba wikebuke ugira akantu muhaye abone yuko wamwiyumviriye
bituma twumva yuko twahawe agaciro, muratweretse kandi ko mudukunze, kandi muratweretse ibyo mudukora ko mubibona, rero bikaduha kandi intege zo kubandanya gukorera urugo neza. Umushinga ntahe n'ukuri raba kubita ibyo bifunsi iyi minsi isigaye ku kwezi ntuzobura na 2 basi ngo vy'ifanta 2 ngo umujana ahantu, canke ntuzobura na 5, ntuzobura na 3 basi, naho musangira igikombe c'amazi mugabo ngira ati uyu ni wa mwanya rero abone ko umwanya mwiza wamuteguriye bizomunezera. Murakoze. Yego murakoze cyane mu gukonkluwa turangiza kino kiganiro cacu cuno munsi ko turi ku musozo. Murumva ko nukuri yagerageza kutubwira ibintu byinshi cyane, kandi nandi nabwiye ko ndiko ndakuramo ivy'iwanje, na umuntu wese ukura dukurikirana ukomeze gukuramo ivy'iwawe, aho bitagenda neza uturakosora nyene, naho tuzoja tuhategure, kuko ico uzoba ejo gitegura no munsi. Ndiko ndavuga ku basore n'abigeme, hama kandi ku bakenyezi n'abashinga ntahe nabo ibitagenda neza muca mubibona. Rero murakoze cyane mu kurangiza tugerageje gushira hamwe ibyo twavuganye byose. Ikintu mwarangiza mubwira umuntu wese akaradukurikirana, yaba umukenyezi, kuko twavuze ko turi mu kwezi kwa 3 kandi ko hariwe abakenyezi, niho nyene hari le 8 mars. Mbega nk'umuntu wese akadukurikirana, ku muntu wese akadukurikirana ngaha, yaba umushinga nawe cyangwa umukenyezi canke bose hamwe, bose ubabwira iki ku kintu cerekeye umukenyezi? Nivyo twarabonye ko hari ikintu cyo kirahinduka, none nko kurangiza nk'umuvyeyi twizeye ni iki wabwira abantu ariko baradukurikirana muri kano kanya, akajambo basezereza nyene? Murakoze. Reka mbanze mbwire abigeme aribo bakenyezi bejo, nobabwira ngo uyu munsi uko warinze uharirwa agateka k'umukenyezi, nashaka ndakubwira ngo urabe wowe ako gateka ntuzogakenere. Yego wamwigemewe, tegura neza urugo rwawe, ako gateka uzosanga atagukeneye kubera uzosanga ugafise. Utegura neza urugo rwawe mu guhitamwo neza uwo muzokubakana, utaravye icari, utaravye ivyo afise, utaravye ivyo uraba bituma ari vyo kubaka urugo, n'ivyahava canke n'ivyahinduka nivyo bizogutera ingorane. Ariko kunda urukundo rudafatiye ku kintu na kimwe, nibwo rukundo gukuri. Kandi urukundo n'urufatiro rw'urugo. Urugo rudafatiye ku rukundo ntibikunda, ntabwo waba rufise ibihinda. Ahantu hari urukundo hari amahoro, hari umunezero, hari ugutahurana, hari kwihanganirana. Rero ndakubwiye wa mwigeme ngo genda buke buke, ntiwihute kwinjira ntiwihutire kuba umukenyezi, utegure neza iyo uri kuraja. Wa mukenyezi shishikara guhagararira agateka kawe, kandi mu rugo rwawe uhabeho ukoresheje ubwenge bwinshi cyane, ukoresheje ubwenge bwinshi kugira ngo ubandanye kuba umukenyezi abushitse, ubandanye kuba umukenyezi abushitse, azi ikibanza ciwe, akamenya n'ikibanza c'umushinga ntahe wiwe. Wa musore uri kuritegura kuba umushinga ntahe wejo, ivyo bintu uri kuragaya mu kibano, mu muryango, uraraba bikubera icigwa, ntibizogushikeko. Ufise umwanya mwiza wo kubikosora kugira ngo ejo uzogire urugo rwiza rutarinda gukenera uburenganzira bw'umukenyezi, kubera uzoba wamuhaye agateka hakiri kare, kubera uzoba wamutwaye. Ndagenda kugira ngo urondere gutwara uwukunda, kuko nkuko nabivuze urukundo niyo base ya byose, nibwo rufatiro rwa byose. Murakoze. Ndabashimiye cyane, ndabashimiye rwose, kandi mwakoze cyane kuduha kano kanya, kuko ndazi ko ibintu byinshi mwari gukora muri no mwanya, ariko mwemeye kuduha agaciro. Mwakoze. Rero nizere ko n'ikindi gihe twabakeneye, kuko ibintu ni byinshi cyane dushobora kuvuga ko, kandi muri abavyeyi beza, mushobora guhanura urwaruka, canke murashobora no kuvuga ku kindi kintu cose. Nizere ko n'ikindi gihe twabarondeye muzoduha akanya. Ego nzobitaba nta kibazo. Ego nukuri, kandi n'umuntu mwiza, mwabibonye n'umuntu mwiza cane,
cyane gose ari occupé kandi suko yavyanse mugabo akaba nyene yumva ko abwiriza kuhaba rero ndabashimiye cyane gose bivuye ku mutima. murakoze namwe. Ndabashimiye cyane abakunzi ba Peace International TV, ndabashimiye kubona mwakomeje kudukurikirana kandi mukomeze kudukurikirana. Turacyahari, tubafitiye ibintu byinshi cyane kandi ndabashimiye ku muntu wese yadukurikiranye gushika ku musozo. Ndanabibutsa neza ko ukeneye mu photographe, ukeneye mu cameraman ashaka kuturondera, nimero ngaho zirahari muca muzibona, ashaka kuturondera kuri WhatsApp yacu, hama no kuri Facebook turahari, no kuri Instagram hama no kurondera birashoboka. Kandi umuntu wese agiye subscribe nabikore, ategera na like, hama agire na share, abisangize n'abandi. Urumva utaragira sabone wewe vraiment waratanzwe, gira effort. So rero ndabashimiye cyane, yari Ariela nkuko vyama, ndabashimiye gose kandi mugira umugisha, mugira aho muba mubahwe aho muri hose kwisi yose. Murakoze.